Bintou Keita arongoye umugwi wa ONU ujejwe kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu ca Kongo mu rwego rwa MONUSCO yariko ashikiriza uko umutekano wifashe mu buseruko bwa Kongo mu ntara ya Ituri. Yamenyesheje ko imigwi y'iterabwoba ariyo ya ADF, Codeco na Milice du Zaïre ariyo ibangamiye umutekano muri ako karere. En Ituri, l'insécurité est toujours à un niveau dramatique, alimentée principalement par les milices Codeco, Zaïre et le groupe ADF. Djougou et Irumu y sont les principaux foyers d'insécurité. La MONUSCO y a repoussé de multiples attaques contre les civils. La coordination des opérations contre les groupes armés a aussi été renforcée avec la mise en service en juillet dernier du nouveau centre conjoint d'opération et de coordination de la MONUSCO et des FARDC à Bunia. Ariko rero umuryango w'abahema bakunze guhitanwa n'ibitero vy'imigwi ya Codeco basanzwe ari ababanyi babo bo mu bwoko bw'abalendu bamirira kure ayo majambo. Bavuga ko uyo mugwi wa Milice du Zaïre bavuga ko ari uwo kubagwanira batawuzi. On qualifié ce comportement de Madame Bintou Keita comme minimisation de faits qui tue des familles entières. Les autorités de l'état de siège qui gouvernent la province de l'Ituri actuellement s'attachent à ce genre de propos pour souvent parler de la milice Zaïre. Mais la milice Zaïre elle-même n'a jamais visiblement existé. Il appartient donc à ceux qui soutiennent l'existence de cette milice Zaïre d'éprouver à l'opinion mondiale que cette milice existe. Pour la communauté EMA, nous avons tout simplement, et nous le disons, nous le répétons souvent, ce sont des propos pour justifier les actions ou les opérations de nettoyage ethnique dont sont victimes les membres de la communauté EMA depuis 2017. Maintenant que ce massacre s'est passé en présence de toutes les forces censées protéger la population civile, je cite les forces de la MONUSCO et aussi les forces de gouvernement ici, qui est représenté par les militaires sous l'état de siège, qui ont failli à leur mission principale, la protection de la population civile, veulent maintenant imaginer une milice pour décliner la responsabilité des massacres dont a été et continue à être victime les membres de la communauté EMA. Kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka hamaze kuba ubwicanyi buhitana abantu benshi icarimwe butatu, buhitana abahema baba 100, benshi muri bo bakaba ari abana n'abakenyezi baba mu makambi y'abateshejwe izabo haraheze imyaka irenga 5, bakaba bahunze batinya kugandagurwa n'iyo migwi ya Codeco nkuko vyemezwa n'amakuru ava muri yo ntara ya Ituri. Ubwo bwicanyi kenshi bukabera hafi y'ibirindiro by'abasirikare ba leta canke ba MONUSCO, ariko ntibigere batabara abo banyagihugu. Ico nico abo bahema bafatira ko mu kwemeza ko ubwo bwicanyi ariho nyabwoko rishigikiwe n'igisirikare hamwe na MONUSCO, na cane ko bagiriza igisirikare ca Kongo gukorana n'iyo migwi y'iterabwoba ya Codeco.